Icambere coco kugira mu indongozi z'ukuri narababwiye hariho ubudasa bw'indongozi, hariho indongozi mboneza kandi indongozi mboneza ntizishobora kuba nyinshi, indongozi mboneza ntizishobora kuba nyinshi, hariho indongozi mboneza, hariho indongozi, hariho n'ababwiriza. Indongozi mboneza ikintu cambere muzoyimenyerako musanga afise akanyamuneza kakazoza akakanezererwa atarakabamwo kuko we warahabona. Indongozi mboneza ni indongozi ikorana n'Imana, Imana ikamwereka n'ibiteye ubwo bigakimubwira ati ijya n'isupu ntimugire ubwoba, hajya muharengana amenya kujya nyene naho mubona harimo ibitambwe, naho mubona hariho intambwe. Indongozi mboneza irahabona ikahemera ikongera igafata urugendo ikahakunda ikavuga iti ntunteshe yangumba ukaguma uri ku rugendo. Iyo ni indongozi mboneza bifise vision. Vision rero abantu benshi bapfa kubona ngo vision ngo imbona kazoza nababwiye nta muntu n'umwe azi bizobejo, narabibabariye. Mugabe Imana irashobora kwereka indongozi mboneza ikavuga iti wewe ngira ndakwereke. Imana yaretse Musa iti hariho igihugu c'isezerano gitema amata n'ubuki nabaraganiye, fata urugendo mujeyo. Musa aravyemera arafata urugendo kubera kwemera. Indongozi bifise vision. Vision ni inspiration, nukuvuga Imana irakwespira kuko niyizi bizobejo. Utemera Imana ntushaka kugira vision, ntagire uzoguhenda. Indongozi mboneza ibibona iri kwirajana ihanga. Nkuno musi utari indongozi mboneza ntazi ati mbega ibigori tuzakwimbura ibigori. Muga indongozi mboneza nk'ubibizi ingene bizogenda après et ensuite hakurikira iki. Indongozi mboneza iramenya iti tuzokubaka amazu meza. Mbega rero ko tuzokubaka amazu meza ndayabona azobara amajahe agaca baracama barabara kerekana ati ibarabara naho tutararica rizoca aha tazo umuyaga nkuba n'amazi azoja hazova amajahe akabara bibona hakirikana. Indongozi mboneza rero iyo inspiration irayifise, mbona kazoza ico gicapira gifise, hanyuma ucuzuka inspira abandi. Rero bamwe bacika inkokora niwe ucuzuka bespira utoya ngiki gihugu turiko tujako reka gucika intege. Nyene iteka tukiriko turiyumvira ibintu vy'uburimyi ingene hoba umwimbo mwinshi, ico gihe turagiye ko turavuze ruti mu Burundi kugira uburimyi butera imbere twogira uku tugashira hamwe amatongo. Ndibuka naraje mu Kayanza ico gihe bakavuga ngo amatongo yaraze mu Kayanza ngo niho hambere haza amatongo. Ndababwira nti nta matongo yo mu Kayanza yaze, igihe cyose zobona ivyatsi bitaribwa amatongo ntazobaraga. Hanyuma rero nyene iteka tukivyiyumviriye ndababwira rero indongozi mboneza wewe yabisamiye hejuru yapfuye kuvyumva carabibona ati jeje abona ko uburimyi buzongera neza ngo mbere jewe ngo nagiye kugirisha inama iwacu mu Kayanza. Erega yaje ambwira ngo jewe ngo mvuye mu nama ngo twabonye ngo strategy ngo vya bintu tuzobishikako. Mugabo hariho uwundi nuno musi atumva ingene yoja kwigisha bene igihugu ati shira amatongo hamwe ineza niyi bigenda uku urubibe rwawe uzoguma urubona aho ruri, muga muzorimira rimwe muterere rimwe mwimburire rimwe, hateye ingwara tuzivurira rimwe. Wewe yaciye abibona. Indongozi mboneza.